rero jeje nyene nagiye kuvyibuka byamaze kuba kugira ngyamane n'urya byarantangajije kubera ntavyo nari ndamuzi ko Sami ndamukunda none no mwanka sishobora kumwanka nirungana n'ubwo Sami yanyereka none watatugira amakenga cyangwa ukabaza abantu no bashaka kunda n'umuntu nkumengura urumogi wa nene yakwereka bagenzi biwe. Every story matters. Hello guys, welcome to STV and ngiye komeze bon meze neza ndashima ndashima Imana. Hama namugende Belize murabibuka mwabaze ko ikiganiro cyuko yakundanye Namahasa hama birangira donc no ngo baramukiniye ko like kuko ntavyo yarazi bakinira ko umuntu abazi ibintu arimwo niko nabivuga rero namugende kugira dushobora kuyaga numve d'abord cyabivuga ko icyabizi. Belize ni sawa? Yego ni sawa. Amakuru yawe ni meza ndashima. Wogerageza kuduza akaju kubera imvura sindiko ndakumva. Meze neza ndashima. Ese mvuga ngaha? Yego. None Belize we na Sami mwakundanye ryari? Urumva hari haciye imyaka myinshi dukundanye. Naje mwaramusanze mu bantu cyangwa bwari ubusheri nyene kugenda gutembera? Oya bwari ubusheri nyene bwo gutemberani. Ukaja kurarayo bishitse? Yego. N'igice simwe mugende nwazi kusama ari hasi? Oya nabyo narinzi. Nta nibyo rugigere ubu? Nabyo nari bwigere numva ahubwo byarantangajije. Nabyo na waruzi? Ababyeyi biwe? Oya nabo narinzi. Na waruzi? Oya. None hajya aja umuntu mukundanye ndizera neza ko nubwo hodundi bashaka gusa ko bimenya byagenze gute ubwiro ndana Sami hamutya kundana rya nigasagiye. Urumva je twarakundanye na Sami tumaze gukundana sinamenye ko yoba afise iryo hasa byara urumva narabuze ukuntu ndabitahura ukuntu no mutahura Sami cyangwa rya hasa igiye kandi nuboza ntiwamenye ntabwo wamenye sinomenya Sami wariwe cyangwa ujya wundi. None Sami mwari mukundanye yarameze gute? Urumva Sami yari umuntu yitonda umuntu adakunda amajambo menshi mu bisanzwe. Kandi ugiye mwakundana ntabwira muryamana washaka mugire mariage? None ko tuza gusimba bakaza kuryamana n'ujya wundi kandi numa muri project yawe mavuga ngo ni muzoryamana makamugize mariage. Urumva kugira ngyamane n'urya byarantangajije kubera ntavyo nari ndamuzi ko Sami rero jeje nyene nagiye kuvyibuka byamaze kuba. Uyu bakaba mubwira ati ko muteze kwa mugira muryamana? Nasanze gusa byarabaye maze kuryamana nari rya hasa igiwe. Umva rero dushugumana nari rya hasa igiwe? Oya je sindabibona. Kubera sinogumana nari rya hasa igiwe kubera Sami nzobanza kwanza mbaze muri barya Sami ninde hama mbona ukuntu. Donc uracamukunda Sami wewe? Sami ndamukunda none no mwanka sishobora kumwanka. Nurujya undi kugira kurondera guhende ukatuja kuryama haje byagenze gute? Nahuye gute? Urumva twarahuye kweri Sami twari tumaze nk'imisi ngaye tutabonana. Renda mubonye narifise gusa ibigumbagumba byinshi byuko no mubona kandi Sami chamurare nari rya hasagiye. Hama bice bigenda gute cyabwe ko ari Sami? Je urumva yarambwiye ko atari Sami ariko je ukuntu namubonye basa je nambwiwe uri Sami wiwanje. Yego. None byagenze gute ubwira umva yarahuyedeje ko atariwe waye wacuja hajya kandi uzi Sami aho yahora? Urumva Sami yaba ahantu heshi. Yaba ahantu heshi gute? Yari Kinyamurobo rero? Oya sikuvuga uko. Sami yavuze ko ja waruzi aho yaba. Waruzi aho yaba rero ndene numva n'ibyumvikana ukuntu umuntu waruzi haba ukacuja
akweretse iyindi nzu ahandi hantu iyindi adresse wawe utatangaye wumva nawe ufite uruhara rero oya je nta ruhara ndabifisemwo gusa aho yaba nari ndahazi ariko rero aho hagira kabiri hagiga hasagiwe gantwaye urumva nahisanze byamaze kuba ufite uretse ko bavuga cyo kimwe gusa ko bafite ijwi rimwe kubera amajwi y'abarasa nta kindi kintu wabonye ndetse neza uvuze sana kindi kintu wabonye ja style zo kwambara cyangwa ja comportement y'umuntu urumva ibyo byose narabimubonye ko rya hasagiwe ariko umviriza amakenga narayagize nibajije gusa ko Sami yoba yarahindutse yoba yarahindutse bitewe n'iki style ukwitonda afite ukuntu yambara hajye nkasi wawe umenga ntiyitonda iki ucuvuga ati maybe siwe urumva biri kubiri biri difference umva ujya ntiyitonda urumva arakaze ni umuntu urumva nari nzire ko Sami yoba yarahindutse nirungana nubwo Sami yanyereka noneho utatugira amakenga cyangwa ukabaza abantu niba ushaka gukunda n'umuntu nkuko umengura urumogi nani yakwereka abagenzi biwe yanyeretse abagenzi bake babaho ufite gushika n'isa nturamenye itandukanye riri hagati ya Sami n'ujya wundi nabo sindamenya Sami uwo ari we muri bajya babiri ku bwawe ubona uzobandanya urukundo na Sami cyangwa rijya hasi cyangwa ushaka umuntu yoguhuza wowe na Sami ukamusaba ikigongo ku byabaye iki je urumva ashaka umuntu yompuza kandi na Sami nkamubwira ibyambaye ko urumva tugasubirana urumva neza ko umusaba ikigongo ja bikagenda neza ikigongo ndashobora kukimusaba mu rukundo rwacu rukabandanya yeme urumva ntitwavanye kijya gihe nyene kubera naguma ndamubaza akampisha yarabimpisha cyane ndambwira nta kuntu reno cangumana nawe udashaka kumbwira kandi sinari nzi ko muri Namahasa reka renje kandi unakunda ntiyari wewe reka reje nsohoke ntahi wacu nsubiri wacu hama nzotohoza amenye Sami ariwe sawa nta kibazo rero nzokora nzomurondera ujya Sami ndahuze bikunze nzamumuzana ngaho iwanyu nubwo beje muvugane nta kibazo byogenda neza uzogutasa umwana mubi ntakaze iki kuburyo atakumviriza uretse gusa kwishabura ibaho ja bishika umuntu agashabura n'ibindi bizogenda neza aho ni sawa kweri niwabinkoreje ibintu byobukoze yego sawa nta ibi so abakunzi ba SB mwakoze gudukurikirana je nzomuzanira Sami ndabahuze aja kugira avugane ko umukobwa ntangeso mbi yarasanzwe afise avuze ko atarabizi nawe mbahabaye kutamenya sino yaguye mu mutego atazi yaguye mu bintu atazi so ndakunda cyane je nzokora nzobahuza nubwo hobe ducanke ryari basubire bigende neza mugasi nzi ko bizokwemera haje umuntu ashobora ko ngatanga kwemera ntawe umenya ndakunda cyane bizu Every story matters.